Imyaka irenga 10 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera. Abari bafitiye ibidandazwa mw'ino soko nkuru ya Bujumbura baritunye buratondera bariyakira. Hari abo bitasubiye kugenda neza, abandi barahunze baja gukorera mu bindi bihugu, abandi baja gukorera mu yandi masoko. Ariko gushika n'ubu ivyatumye iyo soko isha n'abayituriye ntibirashobora kumenyekana, kuko abatumye iyo soko isha nabo bari abantu bakomeye. Isoko rero ngira maze imyaka irenga 10 itarubakwa, ariko leta yagumye yizeza abantu ko hagiye kubakwa isoko ya kijambere, mbere izoba ari nziza gusumba yahora. Vyiza, reka twumvirize umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta bujejwe inyubakwa nkamwe n'izo. Nivyo isoko nkuru ya Bujumbura barerekanye ibicapo yerekana neza ingene iyo soko izo bimeze. Muri kino gihe hariko harakogwa ivyigwa vyerekana neza ibikenewe vyose kugira ngo iryo soko yubakwe, ibikoresho, amafaranga bizotwara, ndetse ikindi ko kiriko kirakogwa no kurondera uburyo kugira ngo uwo mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura uje mu ngiro, kuko ni inyubakwa nini izoba yubatse ku buryo bwa kijambere. Bisaba ko bavyitondera, bakarondera uburyo bukwiye, bakiga neza kugira ngo ntagire icoza gituma iyo soko itaba nziza. Murumva yuko ico gihe yavuze yuko ibikorwa vyariko bigenda neza. Mu mwaka wa 2023 nyene abashinga amateka barasubiye barabaza ikibazo c'iryo soko, bati ko tuguma tubona bikwega amaguru ivy'iryo soko bimeze gute? Umushikiranganji wa mbere yaraje ngaha, yaheruka ngaha, yari yavuze yuko uyu mwaka butarenga isoko ya Bujumbura idatanguye gusanurwa. Mu migambi nabonye mikuru mukuru mwihaye mu mwaka isoko ya Bujumbura ntayirimo, kandi yari yanavuze wenyene yuko ari prioritaire. Sinzi yuko mwoba mutekanya kuzoyisanura ku zindi moyens extra budgetaire, mugabo nabona yuko cari ikintu kirimo priority mu bandi. Reka twumve inyishu y'umushikiranganji w'ikigega ca leta. Isoko y'Ubujumbura, honorable Leopold, isoko y'Ubujumbura ntirimwe muri projet kuko nta buryo leta ifise yokoresha isoko, mugabo ntiyayibagiwe. Isoko iteganije ko yokubakwa ku mafaranga ari mobilize muri secteur privé no muri paritatique. Paritatique rero ni leta, nuba ko amafaranga azoba mobilize muri secteur bancaire. Rero uburyo buriko buregeranywa uburyo ivyigwa biriko birakogwa. Rero ivyigwa biheze uburyo nabwo tuba turabwegeranya, twegeranya amafaranga avuye muri secteur bancaire, twandikiye n'ama secteur paritative kugira ngo bose bagire subscription kuri kapitale y'isoko y'Ubujumbura. Turizera yuko uyu mwaka utazohera atakimenyetso muboye ko isoko igiye kuba. Ati turiko turegeranya uburyo mu mabanki, hanyuma na leta yisuganye ku ruhande rwayo. Bo ibintu vyiza, uwovuga ngo vyari bibi iyo bariko arabesha. Kuva ico gihe rero iyo soko yahoze ari nkuru ya Bujumbura ntirubakwa. Hari akantu ngoma ncishemwo imbere yuko tubandanya. Imyaka irenga 10 iraheze isoko nkuru ya Bujumbura itarubakwa. Ariko mu ndabire iyi ni soko y'umugwizatunga umwe yitwa Venera. Iyo soko mu gihe gitoya iza yuzuye, vuba barayinjira batangure kwikoreramwo. Aha rero woca wiyumvira uti ni gute ukuntu umuntu umwe ashobora kubaka isoko nk'iyi, mugabo isoko nkuru y'igihugu hagahera imyaka irenga 10 itubatswe, biguma mu majambo gusa. None hariho abagwizatunga basumvye amahera leta? Ngomvye kwerekana yuko atabushaki bwa bwarigeze bubaho bwo kubaka canke gusanura isoko nkuru ya Bujumbura. Ababigira bobo baba bafise ibiharuro bariko barakorerako bimwe vyo kurondera inyungu zabo gusa, atari inyungu
rusange. Mvuze inyungu zabo gusa aka kantu mugategere neza muraza kukumva mu kindi cigwa tuza gukora. Nta rukundo rw'igihugu babikorana, nta rukundo rw'abene gihugu babikorana, babikora kubw'inyungu zabo gusa. Mu minsi iheze rero nta ndwi zibiri zirahera Fabrice Manirakiza asanzwe ari umudiaspora mu vyo akora harimwo kubaka amazu. Ayo mazu akavuga yuko ari ay'abadiaspora. Aheruka gusaba umukuru w'igihugu ko yokubaka iyo soko. Murakoze cyane n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu dukunda cyane. Je nitwa Fabrice Manirakiza, nagize amahirwe yo gukora ibitandukanye bituma abatari bake tumenyana. Ndi mu bijyanye no gutunganya inyubako nziza ndetse n'ibisagara. Now icyo nashaka kuvuga ni gisabo bivanye na opportunity nabonye ziri ngaha mu Burundi kandi bivanye n'inguvu nabonye mu wa diaspora. Kirahagaze cyane ku isoko ya Bujumbura yahiye. Icyo gisabo nico gusaba ati leta mvyeyi leta nkozi nidushire muri challenge. Peruka kugendera Canada, naragendeye Amerika, fise n'abagenzi batari bake naba presence uwo mugambi. Ndababwira ati mbo sinzi uko nzobishika ko cyangwa sinzi uko nzobivuga, mugabo bivanye nuko aba diaspora hamwe hamuza gusanga taco duhurizako. Nico gitumuza gusanga turabana kure na kure. Mugabo nivyakunda ko ari ikintu twese dufisemo uruhara, biraza gutuma twungurunani, kuko nkuko mwage murabivuga aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uba. Nkavuga ati ikigwa nagize kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, nararabye neza sanga amafaranga angana n'imiliyari 50 z'amarundi dushobora kubaka iryo soko kandi tukaryubaka twebwe nyene atanumwe agiye atamunyamahanga jemu. Cyasanga ayo mafaranga twebwe nk'abarundi baba diaspora wanashaka n'abandi bari ngaha cyane cyane baba diaspora turayafise. Ayo mafaranga nararabye sanga mu kiringo kiri munsi y'amezi 5, mu kiringo kiri munsi perhaps y'amezi 2, ayo mafaranga twoba tuyakwijije. Mu mugambi nacengira cyandaraba ati nitwagira urunani, nitwagira kompanyi tugashiramo imitahe imiliyoni 1 ibihumbi 500, umutahe umuza kugugwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Candavuga ati nk'aba diaspora mube muraharura imitahe mugura. Tumaze kwegeranya amafaranga, icyo kigwa kica kinyerekako ama PS twoshira muri iryo soko yoba yababa 1000, at least imwe yopangishwa ibihumbi 800 by'amafaranga y'amarundi, cyangwa wanashaka imiliyoni 1 y'amarundi, kuko twese turazi hajya muri viru kuno apangishwa. Cyasanga wa muntu yashizemo ibihumbi 100 yaguze wa mutahe w'ibihumbi 100 mu myaka 3 bya bihumbi 100 vyiwe yoba bigaruje. Cyandasimbiza ndavuga ati nitwazosaba leta ibitwemereye ntitwababwira ati iki kibanza ni mukitugabire, oya twababwira ati ni mukidutiza imyaka 20 gusa. Bo aho umushikiranganje w'ikiga ca leta mwumvise yuko yavuze yuko bariko baramobiliza amahera mu mabanke, ati kandi na leta itegerezwa gushiramo umutahe izoja mu ruhande, aturundi ruhande rube urw'aba privé. Nuko Fabrice nangaha murumva yuko avuze ati ico kibanza muzokidutiza ntimuzoba mukitugabiye, ati mukidutije nk'imyaka 20 tuzokibasubiza. Voilà. Nukuvuga ngo ibi avuze hamwe bikozwe ukunyene leta ntijemwo iryo soko ryo baribaye privé. Murumva yuko leta ataco yoba ifisemwo kwisoko ryoba privé nibisanzwe si bibi. Ibi vyimviro vyiwe rero vyari vyiza, ariko hari ahantu biza kugoranira, ahantu bisubira kugoranira. Mbega bamwe bavuga bati ari kumwe n'aba diaspora kandi birashoboka, abandi nabo bati hariho abategetsi bari kumwe. Kenga rero yabo akagira ati
iryo soko barimweguriye bati okay yubake voilà nayo mafaranga y'abadiaspora no kuvuga ngo akinyegeza muri ayo mafaranga y'abadiaspora mugabo vy'ukuri iryo soko ririko rirubakwa na bamwe bamufashe mu mugongo bari muri leta. Bo mu misi heze uyu Fabrice Manirakiza yaravuzwe ko ibintu bitari bike, ndazi ko mwavyumvise kandi nawe nyene ntabihakana. Vyumvikana ko ibikorwa ariko arakora bamwe baravyemera abandi nabo bakabibonamwo ingoroji. Canke niyo yoba imyaka 10 reka dufate iyo myaka 20 wa muntu yashizemwe ibihumbi 100 inyuma y'imyaka 3 yakuyemo imyaka 18 izobisigaye azoba ari karuyinjiza inyungu. Ivyo mukuvyiyumvira navuze ati reka tugire umugambi abarundi bonye nabari twe tuwikorera amahanga haguruka zarabi ko tubishoboye tudakeneye ifashanyo kandi dufatire ku mafaranga peyi numuboyi akora ahantu quelque part ashobora kuyaronka kugira ntituzoze turumva ngo ijya banke ni ya kanaka ngo kijya gikogwa ni cya kanaka tugira igikogwa cy'abarundi. Havuga ati rero je n'icyubahiro umukuru w'igihugu muri ivyo vyigwa nagendagira aho natanze akarorero kisoko kandi mu gihe mwotwemerera nashiraho komite ivuga ati reka rero tubahugo ruhushe turabe ko ivyo bintu mushobora kubishikako. Ni nkuko twovuga nkibarabara rija mu Rumonge cyanka hariho hose ibiganiro nagendagira n'abadiaspora bavuga ati twe niyo bofata ibarabara riva ibujumbura rigashika igitega bakavuga ati tugira turibahe nimwegeranya amafaranga ya naya turashobora kwegeranya ayo mafaranga kuko imodoka yose izohaca izoriha no hanze zirariha. Ibi bintu vrema ntawo vyanka ni vyiza kuko na za Dubai hose usanga hariho amabarabara arihwa imigambi ni myiza ariko hadaza kuhagaruka. Mu miseze natanga umugambi mu Kabezi ndawutangura inyuma y'amezi 3 nari negeranije miliyaridi 3 zivuye muri abo barundi nkavuga ati mu gihe hobonekamwo utwo dutwiyo duto umuntu azarababwira ati ngaka kabijya leta yadushiriyeko ku vy'ukuri na Air Burundi twoca tuyigura. Murakoze cyane excellence mani bahezagire cyane. Voilà murumva yuko ivyo yarashikirije atari bibi ariko naho biruko hari haberekana ubunenge buri mu bikorwa vya Fabrice kandi ubwo bunenge atari ubwo kwirengagiza. Sawa rero kananje rero ngire cyo nshikereje ani umvise icyumviro cha Fabrice Ministre wa Infrastructure nuko atari ngana ubu nkubu uza wumva muri Ministre wa Infrastructure nitwe dutegerezwa kuvyubaka ntibashaka kwiyumvira ko abarundi bacubatse ari igihugu obu hanihuri muri obu hajena bariko ndababwira mwebwe obu hasimwe muzokubaka ifo ferefeye nani gufata uti ubu tuzokubakisha imiliyaridi 20 ntanzu nimwe irige nushobora kubaka inzimwe imiliyaridi 20 ku mwaka ngo yakoresha ari inzimwe jame uravuga uti imiliyaridi 20 o maximum inzu imwe mu mwaka ntishobora kurenza 3 miliyari nawo ntari umufundi ndubakisha nanje barubaki wanje nkababona no kuvuga yuko ufise 20 urashobora kugira inzu zine ama building ane umwaka ukavuga uti ndahejeje shengezeja mu mwaka ukurikira zikazokuzurira rimwe kuko ntanzu none yetaje ntirindira amezi sinde mufundi none kugira ubaki idari nturirindira simisi 27 none yamahera uri kurayubakisha ntaba yicaye abayica no kuvuga nta planification tiko turagira. Mu majambo make naho umushikiranganje yavuze yuko bariko barakora ibikorwa murumva yuko umukuru w'igihugu yavuze ati nta planification nta nteguro dufise nta nteguro turiko turagira. Voilà
mu gihe rero leta atantegura ifise ata planification ibintu bitari ku rutonde urumva rero baca biha mu diaspora. Aha rero umuntu aca yiyumvira ati none bwa bundi leta ntishoboye nta bahinga ifise. Aho hoho bimeze uko ubushikiranganji bwahora butwara amafaranga y'abanyagihugu kuko ubushikiranganji bw'inyubako bubayeho mu mafaranga y'abanyagihugu n'amatagisi voilà amahera ya leta. Ihe rero bari ngaho badashobora gukora ibikorwa bajejwe n'abanyagihugu ni vyiza yuko abo bantu bovaho bakareka gukora ku kazi kuko ntako bashoboye. Je nk'ubu yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zobikora mugaje nk'ubu numvise none twoca dufata ko plan mwazejeje murazifise muri bo buhadaze byose twarahejeje byose aho hamagara bo muri diaspora uti akirubaka leta ikikomereka amajahe nikomereka mugandazi ko bidashoboka jewe wanje birashoboka mugandazi yuko ko bishoboka niba bikore ndaka n'icyo dukeneye twarahejeje amayetide yose ari ngaha mugabo kugira nk'ubu bemere kurekura bati natwe turyehe turacaza kuvuga njya nkwangahe. Aha rero ivyiyumviro ni vyiza vraiment ariko ngaha niho bipfira. Abizigirwa tuzobakurahe mu gihugu c'u Burundi? Ico ni kibazo gikomeye. Mu bushikiranganji nta bizigirwa bariyo murumva ko baba ariko barajumera aho bafungura. Mbega Fabrice wewe numwizigirwa nta bamwihishijemwo bariko baraharura ibiharuro vyabo. Hanyuma ibintu Fabrice yavuze kabisa Fabrice ni sabijya byo kubaka twese turabe hajya hano ku isoko urazi ko tumaze muri conseil de ministre twe twarahejeje turagira byose ndazirereze tide ziringa obo ko ngira Imana akabari nga hajya uzoce cyane na Fabrice turabe feasibility bihagateka nabo abo muri diaspora avuga ati ngiki rya symbolique icyo dukeneye suko hubako nta kindi dukeneye hajya ahantu iyo twaciye umengana igihugu c'imfuvyi kabisa aratubabaza burya no muri conseil de ministre twese turafise akababaro kabisa turosanira abantu bubaka twoba dutomboye kandi twari twavuze ko bizokorwa muri PPP n'ubundi. Mu yandi majambo ni nk'uko umukuru w'igihugu yasa n'ubihaye Fabrice. Ahantu rero nagomba ngaruke ni hahandi mbega Fabrice wewe numwitsigirwa. Reka twumve ivyo iradio RPA yatohoje kuri we. Inyandiko insamirizi RPA yakuye mu kigo cya leta kijejwe inyubako n'ibisagara ubuha zerekana ko imiryango irenga 15 irikiranyagwa amatongo yayo aherereye mu makartier ya Miroir hamwe na quartier industriel G6 atacamira. Muri ayo matongo ahatari haki yari hatekanijwe kubakwa no gushigwaho amakiramwe n'imigambi komakomeye igamije kugwiza ubutunzi bw'igihugu. Iyo miryango yanyazwe yari yararonkejwe amatongo yayo irishura ivyankenerwa byose bigera naho ihabwa impusha zo kubaka. Voilà, muravyumva? Ukubaka igihugu vraiment ntawo vyanka ni vyiza mugabo ntugomba kucubaka uhonyanze uburenganzira bw'abandi bantu urenganije abandi bantu. Ibintu byahindutse kuvaho uwitwa Fabrice Manirakiza aziye Burundi avuga ko afise imigambi yo kubaka amazu agezweho akayubakira abarundi baba mu mahanga. Nkuko twebabwiye mu makuru yacu yaheruka kuri ayo mazu yavuga ko agiye kubaka aranibonekeje n'impari zayagiyemwo abarundi bamwe baba mu mahanga bari bamuhaye amafaranga bararindira guhabwa amazu barahebura. Aka kantu sinokwirirwa ndagasubiramwo ariko nibaza ko mukibuka ahantu. Reka ndakarengane ntacu abavyumvise bavyumvise. Muri kino gihe rero bivanye n'igihagararo yitwaza voilà mwico gihagararo hariyo bande abantu babona Fabrice mugabo hariho abandi bantu bari nyuma yiwe baca umugani ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma niko bimeze. None abantu dusanzwe tuzi neza ukuntu bameze aha nta bintu byo gushikuza birimwo nta bintu by'ishobisho birimwo. Uyu muntu yokwemera gukorera umugambi mu Burundi
aba bantu batarimwo, baba genero n'abandi bantu bakomeye batarimwo, wewe ivyo biharuro yoba yarakoresheje vyoba ari biki? Umuntu n'abandi bantu bashobora kuzana imitahe ntibikunde ko bakora, wewe vyokunda ko akora gute batari kumwe n'abo bantu? Ico rero ni ikibazo kigoye kumva, mugabo niko kimeze. Bamwe n'abandi mu masoko ya RPA bavuga ko giterwa n'ubucuti budasanzwe afitanye n'umuryango w'umukuru w'igihugu uyo Fabrice Manirakiza ariko yubaka muri ayo matongo y'iyo miryango yanyazwe aho nyanze amategeko. Hano abakozi bo mu kigo Obuha bavuga ko ariko yubaka muri ayo matongo atampapuro zayo nyakuri afise. Amayero umuryango w'umukuru w'igihugu ufatikanije n'ubuyobozi bwa Obuha bakoze kuri ayo matongo kugira ngo Fabrice Manirakiza ayashikire. Amakuru FP ifise yerekana ko bene ayo matongo bandikirwa ko batswe amatongo, hanahagariswe kandi n'ibikorwa bariko barayakoreramwo kumvo z'uko hari amatohoza kuri ayo matongo ariko arakogwa. Ivyakozwe imbere y'uko ayo matongo yegurirwa Fabrice Manirakiza. None wewe bo kugira kwitera bwoba bativamwo utavuye murakabona. Hariyo amatohoza ariko arakogwa. Voilà, ya systeme yuko akaruta kandi kakamira. Ntihagiraho muca, reka twumve. Uburoro bwamwe muri ayo matongo RPA yamenye ni nk'itongo nimero 7913 agakwego gahagaze ce, itongo nimero 7910 akarongo kajyamye 79 ubusi 9 akarongo gahagaze ce, itongo nimero 92 ce n'ayandi. Igitangaza bamwe mu baduhaye amakuru nuko ayo matongo beneyo bari bayahawe kugira ashirwemo imigambi komakomeye y'iterambere ku gihugu muri ico kibanza cyari ciswe zone industrielle, ariko witwa Fabrice Manirakiza akaba yahawe kugira hubake amazu y'uburaro. Hari ibinyegezo byinshi muri iyo dossier ivugwamo kandi ko n'amafaranga ari nyuma y'imigambi ishikirizwa na Fabrice Manirakiza ari amafaranga atangwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu hamwe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Aha rero aba bantu bararenganijwe, baritunye buratondera. Murumva yuko bavuze n'uburorero n'inimero z'amatongo, mugabo ubu bivuze ni waca umwasi w'igihugu gusumvya umuntu yarenganije abandi. Vyukuri namwe mwiyumvira, uyu muntu yoshobora gukora gute batari kumwe na vya bihangange tuzi? Bamwe mu gukunda amahera beserewe. RPA bati biragaragara neza ko Fabrice Manirakiza ivyo ariko arakora abikorana n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ivyo ibintu bigaragara vraiment. Fabrice ugiye ujya mubona bari mugwanije gushika hunja ko urabona umukuru w'igihugu akabari baca kubaguranya gatutse. Je uri gukora igikora cy'iterambere nanze ndavuga murumva yuko umukuru w'igihugu atari kure na kure na Fabrice. Nukuvuga ko mu vyabaye vyose mu gihe vyaba Fabrice ari hafi y'umukuru w'igihugu, namwe murumva yuko yari giti ata muntu wese yoza arakinanara. Umwihanze ivyo gushikira nibaza ko namwe mubizi. Hajya barundi bari baciye ubwenge bati uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Bamwe mu banyazwe matongo rero basa n'abatagira uwo bitura kugira ngo abarenganure. None nka wewe urenganijwe n'umuntu yegereye umukuru w'igihugu, aho handi hantu wo kwitwara ni hehe? Nuwo wo kwitwara ko yovuga ati oya ivyo ntavyo noshobora mugabo warutamena. Voilà, abantu rero baratekereje. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kuri telefone uramutswa muri kino gihe Obuha Leonidas Nibigira kugira agire icyo bivuga ko ariko turamukena. Iradio RPA rimaze kuvuga ivyo bintu, Fabrice nawe ntiyatevye kwisigura kuri ivyo bari bavuze. Bijanye n'ibintu RPA yavuze kandi ntasubiramwo nkayita ko ari radio y'abantu novuga kirimwe abantu bimbura kimazi kuko basanze vraiment amakuru mabi kandi atahahuriye n'ukuri. Ibitutsi sivyo bikenewe kubwira abantu ngo harimo abantu bimbura kimazi. Ucubona yuko uwo Fabrice Manirakiza mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi ni nk'igifata nzoka nyene atazi ibikorerwa mu Burundi, atazi n'akamaro ka RPA. Ariko ivyo siho twotebera, ariko nshaka kuvuga yuko igihe cyose agateka k'abanyagihugu kazoba ko karahonyangwa, hari abanyagihugu bazotwitura batwereka ko bari kubaranyagwa, twebwe tuzobafasha guhagararira agateka kabo. Icyambere rero no bivuga ko ndabifatanije n'icyo kibazo nariko ndishura
ni cyuko ibibanza biragoye kuronka jewe Fabrice n'imbere Imana iri mu ijuru nta na hamwe ndaronka na are imwe mpawe na leta ibibanza byose jewe nkoreramo ni ibibanza mba nagerageje kwironkera mu buryo bwanje mba naranginze mu nzira zitandukanye. Okay, muri RPA baravuze ni nimero z'amatongo bati itongiri i byagenze uku reka twumve aya matongo icyo yavuga ko ntarinze avuga ati none kuri iri tongo ntivyagenze uko nkavuga ati rero nta kibanza jewe ndonka mpabwa na leta yaba rero ndabironka tuba dushobora kubaka amazu azimbutse ariko ndavuga kuri kimwe cy'amazu azimbutse bo rugurika yabajije ati Fabrice nasigurire barundi amafaranga iyo akura amafaranga yubaka amazu yiwe icyo no basigurira kugira n'abandi babyumve jewe nkora imigambi ya off plan purchase amazu nteruka gushikiriza ya Fab Homes kijya n'ikibanza nagize John Venture na nyene cyo twumvikanya ko nzoza ndamuriha buke hanyuma candagira amapla bivanye pe hasi nuko abantu banyizeye hanyuma abakiriya baraza nkaca ndababwira ati ni muri 75%, hanyuma ushoboye kuyariha cash yego, ushoboye kuyariha mu installment yego, ushoboye naho guca muri banki ndakujana. Hanyuma rero uwo yarishye ibice 35 kujana ashaka kuriha buke acagenda arariha ayabasigaye 65% mu mezi atatu. Hanyuma ushimye nawe guca muri banki ari ibice 35 kujana ayasigaye nkamujana muri banki. Ni yihe banki ati tugire banki guha amafaranga kuko nibaza yuko bijana cyane na RPA yavuze ngo amafaranga nkoresha ngo ni n'ay'abantu ntafite n'uburenganzira bwo kuvuga amazina yabo bivanye n'icubahiro cabo. Ntaco reka dusubizemo ivyo RPA yavuze twumva abo bantu Murundi atinya no kuvuga mw'izina. Ikibabaje nuko ujya Fabrice Manirakiza avuga ko ariko yubakira ngo abarundi baba mu mahanga ngo yazanye imigambi, ivyo n'ukuri ntawo bimuhora kandi nibaza ko ashobora kuba afite imigambi vraiment twayumvise ni myiza basha ico ntawo kideha vraiment ivyo kandi ivyo bari vyiza mugabo twebwe nabitahure yuko nk'iradiyo ijeje gufasha abanyagihugu kugira agateka kabo kubahirizwe. Ntidushobora kwemera ko umuntu aza akitwaza imigenderanire afitaniye n'uyu nuriya, akitwaza gushigikirwa n'ubutegetsi akaza guhonyanga abandi. Rega turazi abarundi benshi bakorera aba bandi bari muri leta bakoresha amahera yibwa n'ubwo butegetsi. Mbese yatinye kuvuga ababandi cyane. Oya, ivyo ababandi vyovyo birazwi. Ababandi bariho. Ababandi mbere bamwe bikomvyo washima mbere kubera bafise menshi basigaye babura nico bayakoza. Samahera ari kugura igitoro biyifte bashira mu mfuko yabo baza kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihantacho ngo bikoresha naho kubahenda. Aba babandi rero yaratinye kubavuga. Okay, ariko ivyo ntitwama turiko turabishikiriza kuko ushima sinavyo tujeje cyane gusa wewe nuko ivyo ari karakora vyaje bihonyanga agateka kabandi banyagihugu. Amakete twavuze mu makuru arayazi, twaravuze amanimero y'amaparcelle uwo Fabrice nyene ari karanyaga abifashijwemo n'umutegetsi wo muri Obuha utwara ikigo Obuha. Ivyo nivyo twari kwemera iyo Fabrice aza kavuga ati ajya amanimero mwavuze y'amaparcelle ajya ntayonzi kandi hamwe naho boba bayampaye bayivye abanyagihugu cewe nditeguye kuyasubiza. Ivyo nivyo vyari gutuma abantu bumva ko ari mukuri, nayo yaje abesha avuga ibintu adendekeranya aho yomenya kandi yuko ntitwavuze vyose. Iyo tuvuze imigenderanire afitiyane na bamwe nabandi mu butegetsi umuryango w'umukuru w'igihugu wenyene yarakwiye gushima ko hari ivyo tutavuga kuko twebwe tuguma turi abanyamwuga ico bita professionnel. Hari ivyemezo dufise mugabo tudashobora gushira habona kubera agateka nyene k'ubuzima bw'abantu imiryango. Ivyo rero nibaza ko tutobitebako. Igikuru nuko atahura ko twebwe twanka yuko ivyo ari karafashwa. Yavuze ngo nta na ari nimwe ngo aronka ngo ivyo yironkera ngo ntabihabwa na leta. None ajya amaparcelle abantu bariko baranyagwa ariko aragomba kubakamwo uno musi yayahawe nande. Kumbure muri RPA nari kuvuga nti barahuguje kabisa. Ngabo maze kumva bavuze ni nimero z'amaparcelle bati
pariseri iyi nini vyagenze uko, pariseri iyi nini vyagenze uko, barasubira. Narumvirije ko yovuga ko yokwisigura kuri ayo manimero badondaguye, narahebuye. Vyumvikana ko ivyo RPA yavuze ari ukuri. Iyo banke CRDB imaze guha amadeni abakiriya bacu batari bake. Proje ya mbere natanguye ibanki yitwa BHB niyo yabahaye amadeni wanashaka nta n'icasha cakunkuze mu ntoke ico gihe kubera yari partnership direct na BHB, usibye yuko byagiye kuza mu budumbi bagashaka kuntwara proje yanje, Imana igakinga. Hari insiguro mwumvise yoba yatanze ku maparisere canke kuri nimero z'amaparisere zavuzwe na RPA? Nimba inyishu ari oya, mbega hamwe ibiba bigiriye wewe aho vyo kuryohera? Ubu umwene gihugu woba baragiriye ibi bintu, mwibaza yuko yoba amerewe gute ku mutima? Ave muja mu bintu birebire, voilà, oya ndabajije wewe babigiriye wewe vyo kuryohera? Mbega babigiriye umuvyeyi wawe vyo kuryohera? Ibi bintu rero biragoye abantu b'Imana, birimwo babantu bamwe bo hejuru hariya. Tuma nazanye ikibazo c'isoko, ikibazo rero aho gica kigaruka naha. Ivya Fabrice rero murumvise ingene bimeze, kandi ivyo yagirijwe mwumvise ko atansiguro yoba yarabitangiye. Mbure ngira ngo hariho ivyo tutumvise aho ashobora kuba yarisiguye kuri izi nimero z'aya maparisere RPA yadomye ku rutoke. Ico nagomba mvuge rero niki, nivyo abenshi baragize bati nukuri hamwe iyo soko bayihaye Fabrice akayubaka vyoba bimeze neza, abadiaspora baba bakoze ikintu gikomeye. Voilà, ivyo sinabihariye. Mugabo hariho abantu mutabona bari muri Fabrice. Ntidushobora kwemera ko umuntu aza akitwaza imigenderanire afitaniye n'uyu n'uriya, akitwaza gushigikirwa n'ubutegetsi akaza guhonyanga abandi. Rega turazi abarundi benshi bakorera aba bandi bari muri leta, bakoresha amahera yibwa n'ubwo butegetsi. Iki none hari uwo hava akagiharira ko abategetsi ataraba abandi. Bo ofete hariyo abantu bigirisha, ariko ivyo si vyiza. Reka abatavyemera ndabibutse ntaco. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire, nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire, ni zancabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa. Ubwenge barabufise. Nchanavyita daimoni. Voilà, aba rero Fabrice niwe yatinye kuvuga mu mazina, ariko nta kundi. Ariko umuntu yokwibaza ati kubera iki none umukuru w'igihugu aguma abona babasuma hanyuma ntababohe? Iyo muri paralele ibintu biko birononekara, abari mu bigusinjije mu paralele, abarundi rero tugomba guca ubwenge tukabona yuko twatewe n'abasuma. Abo basuma rero tubahaye ikibanza ndakubijurunda zofya twese bakicaye ko ibihe. Mana yanje abasuma baragwiriye babaye ivyatsi. Umukuru w'igihugu rero asigaye avuga ati ayo mahera basha muguma mwiba, ivyo bihera ntaco muzobikoza, vume muyazana twubaka ibitaro, iyo aba muyazana basi tukagura amasikaneri. Mugabo aho kuyazana muriko mwiyubakira amahinguriro hanze. Ahaga mwiyumvira ko ndiko ndabahenda? Bona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka, amezi 2 y'igitoro, kandi abo nyene bayivyo bakayo bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abarundi muri ncabwe kwiba murabambere kabisa. Emwe byose nzobirya ko mu sirabye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka, nani $47 miliyoni samezi 2 y'igitoro. Chamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru, kandi tukabigisha ko yategetswe gukora bagenda n'amaguru bagenda n'amakinga. None samahera ari kugura igitoro biyifite bashira mu mfuko yabo baja kugura amazu hanze, kuko ntayo mbona aho bayashize.
kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze ubu nawe hari n'abariko barubaka amahinguriro hanze kuri ivyo bihari ntaco mubikoresha nta kubahenda jesigaye niyumvira ubwo hari nk'abantu imana yabunze kugira bice Burundi ntabariho boba baremwe kugira bice Burundi dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke aha ayo mahera mwibi yo mwayubakisha basibitaro tukabona harimo amayereme mukazana abadogiteri beza ajya amadevize tuca kurodarira kwivuza mu bindi bihugu yari kuguma ngaha iyo mupfuma mwiba muzana abasha yazana umvirije rero bimwe RPA yavuga iti Fabrice afashwe mu mugongo n'abategetsi voilà abasuma yavuze iti abasuma coco ntawo giharira murumva ko abasuma bariho kandi bafise n'amafaranga menshi n'umukuru w'igihugu ariko aravuga ati narumvise ko muriko murubaka amahinguriro hanze ati kandi n'ivyo bifaranga ntaco mwobikoza ati ivyo bihera ni mubizane bikore vyubaka ibitaro bigura amasikanere aha rero bya bindi vyose bizungurutse bikazunguruka wamaye inka aya mahera none iyi mitahe icafuye siyo tuzosanga iri kwirubaka isoko nkuru ya Bujumbura dusange rya soko ryubatswe n'abasuma no kuvuga bari ivy'amahera muri leta baca barayihagira hanyuma baca bazana bubaka isoko abanyagihugu bakoma amashi bati yo ntubona ya soko irubatswe ibi rero umukuru w'igihugu ariko aravuga ibi ni bimwe mu vyaha bijanye n'igiturire iki ni icaha bita branchement d'argent sale ariko aravuga ngo bazane ayo mahera bivye ngo ivyo bihera bivye bigura amasikanere bikore ibi na biriya ngo ayo madovize agume mu gihugu iki rero ni icaha c'ukweza amahera acafuye iki bacita white collar crime ubwo aho kuvuga ngo ayo mahera yibwe aze yubaka ibitaro canke agura amasikanere yari gufata abo basuma bagokeje igihugu bagafatwa bagashigwa imbere y'intahe ahubwo ivyo bivye bakabigarukana bigasubira mu kigega ca leta none biba igihugu hanyuma baca basubira baduhende ngo bariko baratwubakira inyubakwa rusangi za leta ngurumva ngaha leta izoduha ikibanza tukijere imyaka 200 nukuvuga ngo bitoreza amafaranga niho bazoba bacubatse murumva ukuntu ukudahana bizunguruka bikagira ingaruka mbi zikomeye cyane ku banyagihugu n'igihugu tuzohava dusanga inyubako za leta zarigaruriwe n'abantu ibarabara ducamwo turirihira amahera ayo mahera agiye he agiye kwa babasuma n'ibitaro vya leta babigure bibi vya babasuma munyumve neza singwanije iyo migambi y'ukubaka isoko nkuru ya Bujumbura yubatswe n'aba privé ariko amakenga mfise nayerekanye mbega ibi bintu hari ubwizigwa mu bibonamwo ca kibanza cari ca leta nizohava dusanga cigaruriwe na babasuma kubera iki baguma babitevya bagasubira bakabitevya imyaka n'imyaka ikahaca mbega nibo barondereza inyungu nyene je ndavuga nti hako iyo soko yokubakwa mu manyanga tugasanga yubatswe n'abasuma ikibanza ca leta tugasanga kiri mu maboko y'abasuma ico kibanza covuma kiba kirigumiruko kikazorindira ubutegetsi bwizewe canke naho kikazokubakwa abasuma bafashwe basubije ivyo bivye ubutungane bwakoze akazi kabwo ico gihe sovuga duti ibi bintu birimo umuco twifuza yuko ibintu bica mu nzira zitegekanijwe n'amategeko n'ahandi ho umukuru w'igihugu amaze kwivugira wenyene yuko ata planification iriho tuzohava dusanga bariko babikora nka kwa kundi bariko barubaka ikibuga c'umupira w'amaguru
stade Intwari. Monsieur le directeur planification ibyo usanga hariho amaproje nk'ayo masitade yubakwa ugasanga muri bije nta hamwe yabona mwapanifiye gute la directeur zipanifwa nani zikaja mu ngiro guto hari ibintu stade nk'ijye we ikubakwa itari muri bije utabona d'execution utabona marche utabona surveillance utabona iki hari ikibazo kandi ibyo tutabikosoye nyine niyo FMI atizotanga vuga nta planification turiko turagira je nk'ubu yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zobikora. Murumva yuko ibi bintu atanteguro bifise nta planification iriho neza neza. None isoko nkuru y'igihugu isubire yubakwe kivagabo kuko stade iri kwirubakwa. Mwibuke kugira subscribe, jeme na partage canke mufyonde kuri kakazogera. Ndasubiyemo ntitwanka imigambi ikogwa ariko iyo migambi yoba iri kwirakogwa yoba ikurikije amategeko. Reka twibandanize gwa rugendo rwacu rero maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Tuzava twikangura ibintu byose biriko birakogwa kivagabo atategeko na rimwe ribaho ririko rirakurikizwa. Ivyo navyo ingaruka mbi zavyo ntituzozitura. Iciza nuko umukuru w'igihugu yobanza agafata abasuma ayo mahera bivye bakayagarukana mu kiga ca leta.